kunesha ubushobozi bwa wa mwasi bwose. No kunesha ubushobozi bwose bwa wa mwasi. Amen. Ubushobozi bwose bwa wa mwasi. Uburyo bwose. Strategy zose yozamo. Inkomezi zose yozana. Twarahawe ubushobozi bwo kumunesha. Hari abantu mwisi bafise ububasha. Hari abantu bafise ububasha bw'amafaranga. Kubasha ku mafaranga. Ajya iyashaka. Akora icyo ashaka. Agenda mu modoka ashaka. Aba ahashaka. Mu bihugu ibyo ari byo byose. Kubera ubu amafaranga yamuhaye iki? Ububasha. Uzi ko umuntu ashobora kugira ububasha ntabukoresha. Kandi mu gihe ciwe agatakaza umwanya ububasha ntabukoresha ibyo yategezwa gukoresha. Kandi akaguma yategerezwa gushika ahantu ntahashike kubera atamenye ingene yokoresha ububasha. Igitabo cy'ingenzi kivuga ngo urufunguzo yaramasengesho. Yibuka yuko yagiye asenga afukamye gutya imiryango ikiyugurura, ariko asanga amazi iminsi miremire ari mu gasho, kandi hari iminsi yuguruye imiryango ikiyugurura agasohoka. Ageze gutya yibuka Pawulo na Sila bari mu ibohero, yibuka ko basenze imiryango ikiyugurura maze agasohoka. Ageze gutya nawe yaramutembera, yibuka yuko Petero yagomba kwicwa, arasenga marayika azaramuha ubushobozi. Mukristo amenya ko afise ububasha bw'amasengesho. Ugomba gushira mu Cyongereza, kuzatia kwa Kiingereza kugira ngo abari kure hose n'abandi na wenye ambao wako nchi za mbali batumva Ikirundi wa nchi za nje batangure kumva ubutumwa turi waelewe lugha kwa Kiingereza. Urumva ko dutegerezwa kuguma dukura. Ni vizuri tubaki tunasaidizana. Abazi indimi wanaojua lugha muritegura jiandaeni sana. Tukeneye ko ubutumwa bugera kure. Tunahitaji habari njema ifike mbali. Tuzi cyubahiro cy'Umwami Yesu. Kwa Bwana Yesu. Haleluya. Amina. Kubw'ibyo rero, kwa hiyo cyo gituma twategerezwa gukora icyo kintu. Ndio sababu tunapaswa kufanya huduma hiyo. Ariko kwera tugomba kufata umwanya w'ibintu byinshi. Ili tushike muda wa mambo mengi. Reka twitize uyu munsi twihangane. Acha tuvumilie siku ya leo tuvumilie. Gafirimbi azobandanye kuwa Mungu. Jumapili ijayo. Kuwa Mungu sinzokubwira ngo ntosigure. Jumapili ijayo sitakwambia utabangene ko ubutumwa bushika kure cyane. Kwa nahitaji habari njema ifike mbali sana. Ariko ubutumwa buno munsi. Habari njema ya leo nipfuza ko uza kugira ubushobozi kubari hano. Ninatamani iwe na nguvu kwenye wako hapa. Tugomba guhanura kubari hano. Ili tuwataka kutabilia wako hapa. Haleluya. Amina. Tuzovuga kwa Mungu. Na hata Jumapili uzoba bushobora gushikana kure. Itakuwa ni kufika sehemu ya mbali. Kandi n'ubundi bwashikana kure nta kibazo. Si hata leo ikifika mbali hana shida. Umuntu tuzaguhanura. Na mtu ambaye tutashauri. Atashikirwa n'ubuhanuzi. Kwa atafikiriwa na unabii. Atabohoka mwizina. Funguke kwa jina la Yesu. Sawa dukomera amashumami Yesu. Makofi na vigeregere kwa Yesu. Mugishawi Imana bane nawe. Amina. Haleluya. Amina. Imana iguhereko gafiri. Amen. Dusoma hariya muri Luka 10 ku murongo wa 19. Ku murongo wa 19. Ndazi amajambo. Bamwe 70 bagarutse Yesu ashima Imana. Mbahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na skorpiyo. Nabahaye ububasha bwo gukonyora no gukandagira inzoka. Yego. Nubwo kunesha ubushobozi bwa wa mwasi bwose. No kunesha ubushobozi bwose bwa wa mwasi. Amen. Ubushobozi bwose bwa wa mwasi. Uburyo bwose. Strategy zose yozamo. Inkomezi zose yozana. Twarahawe ubushobozi bwo kumunesha. Iki kintu abo bacumisa bacutera haleluya. Haleluya. Amen. Kandi ubwo bushobozi nibwo tugomba gukoresha uyu mwanya. Ubwo twaha. Hari abantu babwibitse ko mubo batari bazi ko bugiye gukora cyangwa muri ko murakora. Ariko nibwo bugomba gukora. Ndafashijwe. Kandi nta kintu kizogira ico kibagira na gatoya. Amen. Hari ibintu bitatu biri mu nyigisho. No musisi nigisha. Ayana. Kabari nyigisho uyu munsi.
ni ubutumwa n'ivugabutumwa. hari ibintu bitatu biri mu ivugabutumwa. subiramo neza wumva. ehe mbahaye ububasha. uwo yari Yesu ariko arereka abigisha 70 bari bavuye kuri misiyo cyangwa bagiye kuri misiyo, arababwira ati umviriza, mugiye kuri misiyo muri abantu badasanzwe, mugiye mu gikorwa mufise ubushobozi bwose, mugiye guhangana n'umubi afise ubwenge bwose, ariko muba maso mureme, mugiye muri abadasanzwe kuko mugiye mumurusha ubushobozi. umwami Yesu nashimwe. Amen. ariko hari umuntu ari hano ngo abitahure neza. abari hariya mutunzu, haleluya. hari inyuma mutunzu, ndibaza muri ko murakumva, murashobora gutera haleluya. abari hariya mutunzu, ndafashijwe n'ukuri kose. muzi ko Imana yabahaye ubushobozi namwe. Haleluya. Amen. subira muri ehe mbahaye ububasha. Yesu atarabwira abo bigishwa, arababwira ati urumva icyo kintu. kandi ukubaterura bereka naho mugiye ibyo mujanye, mugiye mufise ibigwanishwa byose, nimugiye imbokobuko. arabwira ati iki kintu iyo umuntu afise ububasha, araryoshe cyane. iyo umuntu afise ububasha ku kintu, Imana ishimwe cyane. Amen. umuntu afise ububasha ku kintu abakomeye cyane. hariyo abantu mu isi bafise ububasha, hariyo abantu bafise ububasha bw'amafaranga. ku bubasha ku mafaranga ajya iyashaka, akora icyo ashaka, agenda mu modoka ashaka, aba ahashaka, mu bihugu ibyo ari byo byose, kubera ubu amafaranga yamuhaye iki? ububasha. hariyo abandi bafise ububasha mu byo bakora, mu butegetsi, mu burongozi, mu mashirahamwe, mu bindi bintu, mu bwenge, bafise ububasha. hariyo abantu bafise ububasha, kandi umuntu afise ububasha abantu bose baramwubaha, baramwumvira. kubera iki? hari ububasha ariko arakoresha. nagomba nakubwire ngo Kristo Yesu yaraduhaye ububasha. abamwakiriye nk'umukiza mwiterere haleluya. abamwakiriye nk'umukiza bakihana ibyaha n'igisa n'ibyaha, bakagendera mu bugororotsi, bakagenda nk'abana b'Imana, bagashitsa ibyagezwe, twikomera amashyi menshi n'impundu nyinshi. abategana ububasha duteye haleluya. ububasha. Imana ishimwe cyane. wafashijwe. Imana ishimwe. ububasha. reka ndakubarire shetani arazi ko natwe dufise ububasha, kandi igituma dutinya ni uko azi ko dufise ububasha. twebwe ntituri abantu basanzwe, dufise ububasha. Imana nishimwe cyane. uzi ko umuntu ashobora kugira ububasha ntabukoreshe, kandi mu gihe ciwe agatakaza umwanya ububasha ntabukoreshe ibyo yategezwa gukoresha, kandi akaguma yategerezwa gushika ahantu ntahashike kubera atamenye ingene yokoresha ububasha. nibutsa ko Kristo ari mu rugendo ahura na Apoloni cyari ikigatanya cyamaze abantu kibakubita, kibica, kibonona. ariko mu Kristo yari afise mu bubasha bw'isengesho, ariko ageze imbere ya Apoloni aramutera ubwoba, aramujugumiza. maze Apoloni bagira ubwoba, bambaye mu Kristo agira ubwoba. Bibiliya ivuga ngo Apoloni afata amagufa y'impene, y'inka, y'ingurube, sinzi n'ayiki, mbere n'ay'abantu aracanga, afata ibintu amurenga. turabona aya magufa yose n'abantu bagiye baguha ahantu ntibashoboye kurengana. nawe we uri kurihenda ngo urabandanya ahantu ushobora kuhabandanya. uko ubona aya magufa y'abantu basigaye hano, niko nawe ndi bukugire mu mwanya. mu Kristo bagira ubwoba, yibagira ububasha yahawe, yibagira ububasha bwamucanye mu ishayo maganya, yibagira ububasha bwa Kristo Yesu, yibagira ububasha buri mu ijambo ry'Imana, yibagira ububasha buri mu masengesho, yibagira ububasha buri muri mpemu ye
kiramugumira. Bibiliya irambarira ngo ako kanya kiramukubita kiramujugumiza kimubuza amahoro. Nagomba nakubwire ngo hari ikibazo kiri imbere yawe ntikikujugumize ngo kimufate uko kigomba. Ibuka ko hariho ububasha. Haleluya! Hari ububasha tutahawe n'abantu, twahawe n'iyaremye ijuru n'isi. Haleluya! Ndafashijwe. Jewe nk'ubu namaze gufashwa cyane. Harubasha numva amavuta y'Imana akaruruka. Numva Imana ishimwe cyane. Apawoni ngo kirongera kiramukubita kimusiga ngaho kiragenda kimugaranira ahantu. Kiramugarana bukeye kiraza kimugira kwa kundi, bukeye kiraza kimugira kwa kundi. Uwundi munsi mu Kristo sinzi ingene ngo aroya ahantu ariyumvira, ariyumvira ageraho ngo yibuka yuko afise urufunguzo mu kwaha. Yamaze iminsi mwako gasho afise urufunguzo mu kwaha, ngo akoze gutya mu kwaha ngo acasanga afise urufunguzo. Bibi igitabo cy'ingenzi kivuga ngo urufunguzo yaramasengesho. Yibuka yuko yagiye asenga afukamye gutya imiryango ikiyugurura, ariko asanga amaze iminsi miremire ari mu gasho, kandi hari iminsi yuguruye imiryango ikiyugurura agasohoka. Ageze gutya yibuka Pawulo na Sila bari mw'ibohero, yibuka ko basenze imiryango ikiyugurura maze agasohoka. Ageze gutya Pawulo yaramugendera, yibuka yuko Petero yagomba kwicwa, arasenga marayika azana mu bushobozi. Mukristo amenya ko afise ububasha bw'amasengesho, arafukama agize arafukama yuzura ubushobozi bw'Imana, babona imiryango iriyuguruye yose, acarangwa arababara cyane. Iminsi amaze akubitwa na Apoloni, kandi yari afise urufunguzo mu kwaha. Ariko nta muntu yotera haleluya. Urazi iminsi maze abadayimoni bagucomogoza, kandi hari ububasha twahawe. Urazi iminsi maze wirirwa mu marira n'amaganya, kandi hari ubushobozi twahawe. Hari ubushobozi buva mu ijambo, hari ubushobozi buva mu isengesho, hari ubushobozi buva mu ijambo cy'Imana umuntu akizera ijambo, hari ubushobozi buva mu isengesho ugasenga Imana ikuguru, hari n'ubundi bushobozi buri hejuru y'ibintu byose. Abakozi b'Imana bahawe na Data wa twese wo mw'ijuru aravuga ngo ndabahaye urufunguzo, ivyo muzoboha bizoba biboshe, ivyo muzugurura muzoba muvyuguruye. Ndabahaye ububasha, icyo muzoboha mw'isi kizoba kiboshwe, icyo muzugurura mw'isi kizoba cyuguruwe, icyo muzoduza, icyo dufise ububasha. Ariko tuduze icyo bari cy'Umwami Yesu. Haleluya, haleluya. Birambwira ngo uwo mwanya nyene mu Kristo amenya ko afise ubwo bushobozi ngo yisubirira mu gasho. Aravuga ngo reka ndarurindire rusubire ruze, ndarurindire rwa Apoloni rusubire kuza kumpagarara ko ndagwereka. Ariko nawe ndagomba kuva ngaha wamenye ko hamutavuga ati rwa runtu rwahora rumpagararako ndagwereka. Haleluya, haleluya. Cyabitero byahora biza mw'ijoro bikandaza itiro ndavyereka. Muganga yashike naye yanajyoga cyane. Murabona niba guse gute? Urubango ni urubango. Iki kibamba kinyitambika imbere, hariho ubushobozi umwungere wacu yaduhaye. Matavuga guhera isaha wakirambawe, ubushobozi nahawe n'amavuta y'umwungere buze bukora nusubire kunyitambika imbere. Yatubwiye ngo niba ruhamba nyene ngo rucaraza, ubu ngo niko rumufatira ibintu rukabimushikiriza. Tuduze icyubahiro cy'Umwami Yesu. Ibintu by'uruhamba rero sinzi ibyari ibyo, natuye kubyumva kandi mvuga sinzi uruhamba icyari ibyo. N'umuntu agitangura? Umuntu bariko baramenyereza kiri muri nkoze abari mu urubamba. Ikibamba saba Imana ishimwe ko ubu mutakira ibibamba namwe mugiye kumenyereza abandi. Haleluya. Apoloni ruraza, mu Kristo araruraba.
ruraguma ruraza apoloni ruza rwivyimbisha ruriko rurazuragura amaso rwikaza ngo uyu munsi sinagusiga apoloni yahora ajugumira atangura gutwenga mukristo aravuga ati bigenda gute ko apoloni rutangura bigendane ko atanguye gutwenga ngo atangura kurusuzugura rurishira hejuru ruravuga rurasubira ruravuga ngo nyaruka aranka kugenda ati ndagwiza kabiri nibaza ko mukristo yavuze ati ntugwize kabiri gwiza ijana ahubwo kubera yari yamaze kurusuzugura